bomenya yuko gukina filme atari ukwerura bagwaye nka scene ukina uri umushugamami ukundana n'umwana muto usumba imyaka bakakubwira nk'umuntu w'umusore muri scene ariko ari uzo buri shugamami we bakakubwira umusome ugasanga umusumba angana n'umwana wawe wobikora je nobikora bakunzi ba Buja Hit TV ndabaramukije cyane kandi ndabakunda cyane ni Nancy Amanda kuri microphone inyuma kamera hari CK Professional uyu munsi nkaba nagiye kuraba umuntu w'umumama akina amareresi igituma muri iyi minsi ngumanje kuraba abantu bakina amareresi turashaka ko amareresi yacu mu gihugu cy'u Burundi atera imbere kuko igihe giheze twumva mu Burundi hakinwa amareresi ni kirekire cyane reka ndamutse uwampaye akanya kugira ngo tugire ivyo tuyaga nawe aramutse abakunzi ba Buja Hit TV ndakuramukije cyane ndakuramukije nawe ndashaka ugira ico ubwiye abakunzi ba Buja Hit TV abariko barakurikirana ikiganiro cacu nukuri je ndashimye ingene mwanyiyumviriye mukaza kumbaza ingene nkina amareresi nico ndavyiyumvirako ndabishimye tubonye tukuravye turabona uri umuntu w'umumama kandi dusanzwe tuzi ko abantu baba mama mu gihugu cy'u Burundi ari abamama usanga barisha baba bafite ibintu by'amasoni cyane ibi bintu by'amareresi byagenze gute kugira ngo ubishobore kandi bisaba ko umuntu aba nyine ataye ibintu nyine by'amasoni soni afise oya je mu mibereho yiwanje nta bintu by'amasoni nigera ngira ikintu je ndakivuga uko kiri kandi nkacigisha uko kiri ntawe nobesha ngo iki kintu kirera kandi kitera jewe nico cyatumye kenshi nkina amareresi ushobora kuba warabitanguye kubera ubikunze canke wabikoze kubw'abantu oya nabikoze kubera ndabikunze je narakunda kuraba amafilme y'ahantu ziye zo mu Rwanda hanyuma nkaraba ziye z'abatanzania nkumva zirandyoheye zinyoheye nanjye nkavuga none kubera iki je ntobishobora hama nagerageje kuva muri 2010 ndagerageza mbona ndabishoboye nca ndabandanya gushika n'uyu munsi ndabikunda cyane uvuze ko wabitanguye muri 2010 ubu turi muri 2020 turumva imyaka ni 10 imyaka 10 ukina amareresi muri iyo myaka 10 ukina amareresi umaze kunguka iki kubwo gukina amareresi jewe iyo ya mbere natanguye ntaco nayikuyeko kubera nta mahera yari ahari ico gihe n'uwadubwiye ngo tuyikine urabona ibintu vyino ntibaratera imbere baciye baduhinduka baratwiba ayo mafaranga mugabo yarasohotse mugabo mu nyuma ndabandanya ndakina ngakinira ubusa mu nyuma ndatinda ndashika muri association iyo association rero yarakina ikongera ikagira sukuvuga yuko yari amafilme twakina muri association twakina amateatre nkina nkebura théâtre interactif rero izo théâtre interactif twebwe je vraiment naragize ibakwe ngakorera amafaranga kandi amafaranga atari make cyane narayaronka amahera kweri tukaduga ruguru tukaja kwigisha ibintu vya violence ibintu vyo gukebura abantu zenya abafashwe ku nguvu ingene boja kwa muganga gutyo onye tukaheza bakaduhemba amafaranga kubera twari twahawe n'intu zenya na Care International niyo yadukoresha aho je narahembwa vraiment je byonye naravyungukiyemwo atari iyo ya mbere ntaronsemwe amafaranga oya ubiravye kuvutangura gukina amareresi ushobora kuba umaze gukina amareresi nkangahe yo ni nyinshi nta nizo nibuka nizo théâtre interactif ntazo ni nyinshi kubera twagenda nko mu kwezi twaraduga ruguru nka 3-4 ugenda kwigisha kandi ugahembwa ivyonye jewe naravyungukiyemwo je sinobesha je naravyungukiyemwo iyo wicaye muhira uri kuriraba kuri television n'abana n'umufasha wewe ubyumvamwo gute abana baba bari fier kubona mama bakina amareresi canke ntibabikunda yo jewe ubwa mbere ngitangura umufasha wanje ntiyabikunda ariko buke kubera
nanje ngira ico ninjiza mu ntuze mu nzu muri mu muryango aratinda aravyemera kandi arabona yuko atakibimba ngiyemo. Hanyuma ubunye ni nk'ibisanzwe ndamubwira nti jewe nubunye ndafise igikorwa ahanaka ntiyirirwa ambwira ati ugiye hehe canke ubugiye mu bintu bibi. N'abana banje barabizi ndababwiye nti ndafise akazi ahanaka canke ndaduze gukora ruguru ababa amahoro bose. Uramaze kuja gukina amareresi hanze y'igihugu cacu c'u Burundi canke ukina gusa mu Burundi? Oya sindasohoka mu Burundi, nkorera ngaha mu Burundi. Akamaro ko kuba umukinyi w'amareresi nakahe? Dukuyemwo kuba umustar, kumenyekana, ikindi kintu ubona coba ari intérêt niki? Kuba ataco uwumva ufise mwisoni mu kuvuga, kandi wewe kujya kuntu ugenda gukebura hanze ni kugaruka ugakebura no mu nzu. Donc nk'ivyonye vyantuzenya vy'urunganwe ingene inyifato y'abana kw'ishure naca nza nkayigisha muhiri wanje. Hanyuma ngaheza nkahera no ngaho canke kijya kiganiro c'abagabo barenga ibigo ugasanga ndiko ndabivuga mu nzu canke nabo bakambona kuri televiziyo. Hariho n'ikiganiro hariho n'intuzenya na seri jewe nkoresha ica kuri televiziyo. Iyo ntuzenya iyo seri rero nayo irigisha. Ugasanga nyene bose barabona yuko nanje ndabifisemwe akamaro. Cyangwa ugasanga naho mbaye mu kibano usanga bambwira bati wewe dusubiremwe ibi bintu canke tubwira ibi bintu wavuze yuko ibyo bintu ari byo. Ugasanga ndabibasiguriye neza atabwoba atagutinya. Yego. Uribaza kuzobandanya gukina amareresi canke hazogera igihe ubireke? Oya sishobora kubireka kandi waravyinjiyemwo naho bo guhamagara ngo uje gukinira ubusa canke ugereka ko amahera yawe usanga wabigiyemwo kubera kiba ari ikintu kiri mu buzima bw'iwawe. Urumva biryoshe nyene kubona ugiye gukebura gukina mu bisanzwe ni nko gukebura. Uri umumama ufise abana, uramutse ukina nka bagwaye nka scene ukina uri umushugamami ukundana n'umwana muto usumba imyaka, juste ni impanuro mu bikina kugira ngo muhanure woyikina canke iyo ntayo wokina bivanye n'ukuntu ungana? Kubera ari igikorwa nkunda kandi ari igikorwa cyo gukebura ndagikora. Bakakubwira nk'umuntu w'umusore muri scene ariko ari uzo buri shuga mami we bakakubwira umusome ugasanga umusumba angana n'umwana wawe wobikora? Je no bikora ntaco bimbwiye kubera mba ndi n'intuzenya mu bisanzwe ni ikintu twebwe tumenye, ikintu twebwe twotegera. Donc ni nk'ububeshi kuri wewe mugabo ukuri kubabibona. Nukuvuga yuko wowe ico kintu buri kurakina kiba ari ikintu kibaho. Rero kubera kibaho numva umengo nta na kimwe mba nononye. Mba ndiko ndakebura. Yesu wakunzi ba Buja Hit TV, dusa n'abagomba basozera ikiganiro cacu ariko ndacyafise ibindi bibazo nka bibiri nshaka kumubaza kugira ngo dusozere ikiganiro cacu. Ndashaka kukwibariza iki kibazo, umwana wawe umwe aramutse akubwira ko atabikunze ko ubandanya ukina amareresi woca ubihagarika canke wobandanya umwana ntiwomwumvira? Je nta mwana no kumvira kuko no musigurira yuko atana kimwe nononye. Noneho je Imana yarampaye na je abana banje turakinana. Abana banje barabikunda kandi nabone barimwo. Group sanzwe ukiniramwo ibi bintu by'amareresi yoba yitwa gute? Yitwa APC Parle. Ni Vuga ni association yitwa Vuga. Urashaka kutubwira amafilme yanyu yoba ari kuri YouTube kugira ngo abakurikiranye ikiganiro baronke umwanya wo gukurikirana amareresi yawe barabe n'ukuntu usanzwe ukina? Oyaye twebwe muri iyo association nta ntuzenya dukora, nta mafilme dukora, dukina amateatre interactive. Nukuvuga ni nkina nkebura. Donc tugenda tufise ahantu tugiye gukina kugira dukebure, nta si filme. Hanyuma hariho n'ikiganiro gica kuri radio televiziyo y'igihugu citwa Harageze
nico dukorerako. nta mugambi ufise wo kuzokina filme ndende amukayishira kuri YouTube abantu bakayira Jewe ndavyifuza kandi nuko bisaba uburyo burebure kandi uburyo burebure nabwo jewe ntabwo mfise mugabo ndavyifuza nk'umuntu nobona ashobora kuba afise uwo mugambi tugafatanya no ikina. gira ico ubwiye abakurikiranye ikiganiro cacu hama dusozere ikiganiro cacu ndagushimiye cyane ku mwanya washoboye kumpa tukavugana nkagira ivyo menye biciye kuri wewe n'abakurikiranye ikiganiro cacu bakagira ico bamenye biciye kuri wewe ndashaka ugira ico ubwira abakurikiranye ikiganiro cacu ugire n'impanuro uha aba jeune surtout bakiri bato cyane. Aba jeune bakiri bato nabo bo menya yuko gukina filme atari ukwerura atari ugushira isoni. Gukina filme urakina filme kugira wigishe kugira ukebure si ukuvuga ngo ukinye filme kugira ngo werekane ngo bushizi bw'isoni. Oya twebwe igituma tubikurikira nuko kenshi usanga uri kurakebura kandi ukebuye ubumukijije. Rero twese tugiye turagira baduteje imbere nukuvuga yuko n'abantu zenya n'abantu bose n'abajene bose boheza bakaja mu nzira itumbereye bagakurikiza impanuro tuba tubahaye baravye amafilme tuba turiko turakina. Ndashimiye cyane abantu mwakurikiranye ikiganiro cacu ni Buja Hit TV, the #1 TV in Bujumbura, Burundi. Yes, we're going to Nancy Amanda kuri microphone, nyuma kamera hari CK Professional. Nimwibagire kugira subscribe, like, share na comment na kaga kengeri. Nimwibagire kuka We love you so much. Team ya Buja Hit TV irakunda abantu bakurikirana ibiganiro vya Buja Hit TV na cyane abantu mugira subscribe. Ciao, bye.